biramo ikintu wumva wewe woshobora kwiha utitaye kwigarama ico kintu gifise ariko utoshobora guhereza uwundi muntu. channel yanje ya YouTube channel yanje ya YouTube na Instagram yanje nivyo bintu nohereza umuntu wari wewe naho zaniki no nikiye kintu wumva wo hundi muntu muga bakubwiye icihe wopfa mutukiro niye kintu jewe no hundi muntu ariko we bakubwiye icihe wopfa mutukiro ashobora uraciye mushekwe zarara nk'umurambaza kabisa ikindi Hello guys, ndabaramukije cyane muraho murameze neza. Ni Aruvera kuri micro, inyuma ya kamera akaba ari Simon Pro. Nizere ko mumeze neza nkuko nanjye meze neza. Abantu batameze neza mwihangane. Murabizi ko mwijuru hari Imana ishobora byose kandi byose bizogenda neza. Uno munsi mutumire wacu turi kumwe n'uyu mubona nga, reka ndamupresente ni Isaac. Abantu benshi musanze mumuzi kuri Isaac TV, no mu journaliste, muramuzi niwe tugiye gukorana ikiganiro. Nibaze ko bidakenewe ngo abidondore, nibaza ko bidakenewe ngo abantu benshi muramuzi ndabyizera sivyo? Ego turambo abatanze ega birashika ahubwo usanga ari abatanze ariko je nitwa Isaac Classic mazina nje kirundi ni ntavugwa hama ndi umesha makuru ndi na mkurugenzi niko babivuga sinzi mu kirundi ngera bavyita ntumbaze wa Isaac TV hama nkabasanzwe nikorera utwanje canke ndumu entrepreneuria entrepreneur voilà Isaac TV ego ariko wabuze ngo izina ryawe ntirivuga reka ndagusaba urivuga no muzi bazi ntirikunda ashabenshi baramaze kubinsaba vraiment ntirikunda izina ryanjye ikirundi ntirivugwa kuko je ndagutera inkuru je narabaje papa impamvu je nambaje mama nje ati mama ugira izina ryanjye gira bari nyiteko yiri uya ari umuntu akwitira uzina ukavuga ati we Nukuvuga ngo uruzina rwawe ruri bizarre kuburyo nawe uri kuravuga ruri bizarre sindakubesha ndabizi ko nta zina riri bizarre na rimwe kuburyo wotinya kuribwira abantu uko riri kose wakuze bari guhamagara naryo bari rutuku nawe byo bari kanyobye uko ryo bari kurimeze kose wakuze bari guhamagara mfasha urimbwira abantu bariko baradukurikirana kuri Rukundo News ucinyutse umuzipara aho yitwa Kanyanga Leverie mbona ninka witwa Kanyanga baba yatari gusa ibyo tuvyihoze next ikibazo nukuvuga yuko izina ryawe rirenze Kanyanga oya reka Kanyanga oya izina ryanje riri ni original sha izina ryanje ni giza vraiment ndarikunda gusa sinkunda kugi expose mu interview kenshi Allez Isaac TV turaguhaye kaze kuri Rukundo News. Merci beaucoup. Habone je ndabahaye kaze muri Isaac TV. Ariko kuri micro yanyu merci beaucoup kumpa micro no. Ndaguhaye kaze ni kuri kamera. Buryo uri kuboneka kuri kamera yiwacu, uri kuboneka kuri televiziyo yiwacu, uri kuboneka ibintu byose niba twicaye no muri place yiwari kuboneka ku bintu. Karibu. Merci beaucoup, merci. Ayo ngo witwa? Alvela. Alvela bisigura? Alvela bisigura ikintu kiri très mignon. Très mignonne. Nukuvuga ikintu kiri très mignonne ku bantu batakizi très mignonne ni gifaransa. Nukuvuga ikintu kiri très mignonne ni ikintu ciza cyane. Niko bavyeyi banje. Ago sinzi ko ndi myiza cyane gose ni ry'abavyeyi banyise. Nukuvuga izina ryanje nico risigura. Passe félicitations. Ni izina ryanje risa nkuko. Risa nkukosa. Maso yo ni nagushimira umugeni je novuga ko usa nabi uri mubi gasanga undi akaramvuguruza ati Isaac yarasare shije mukuru nabajije wewe reka kwisunga abantu akira cyangwa uvuga turi mwiza gasanga abantu ati sha wapi sha we Isaac we gusa ntacyo baye vraiment twenga neza so twisa twa bien merci beaucoup ni Isaac TV reno tugiye gukorana ikiganiro cyo muzika nizera ko muza kutunezererwa ama Isaac bwa mbere ndakumenya je natango kukubona muri Bujahid uri mu journaliste wo muri Bujahid singiye kukubaza ngo wavuye muri Bujahid kute ngo byagenze gute ngo habaye iki ariko nza kukubona nawe wakoze igikorwa nk'iki wawe ugira televiziyo yiwawe bwa mbere na mbere wiyumvira gukora
televiziyo yiwawe wiyumva gute? ahubwo je kugura televiziyo yiwanje ahubwo je sindanaheza je urakora active iri online ndiko ndifuza ko izoshika n'ahandi atari online kugira abantu bose mu rugo bayiraba je nifise indoto yo kugira media yiwanje kuva nkiri muto kuva ndi muto cyane mama wanje niyo akunda kumbona narafise ingeso nafata n'aka telecommande nkaza nkuku mama sava nkamwibarije utuntu tubazo avuga ati ahubwo wowe urasara urumva kandi nawe umuntu nkunda gushishuza cyane kubaza utubazo je nakunda kubaza utubazo sana ku buryo haje n'abashitse mu rugo baca banyirukana kuko nakunda kumanda babaza sana umupapa araho umugenzi wa mama yagize kumbwira ati umwana wawe azomesha makuru tu ngine ndabibona azomesha makuru buke buke rero bigenda birevolwa ndibuka ndi ku ishuri ndi mu wicenda bamwe mu banyeshuri barankunda cyane bambwira ati Isaac turakunda ingene uvuga urakerebutse juste sound ingene naguciriye mwose n'umuntu yaderanje cyane mu ishuri ego je naderanje kandi je narunga umutsi wangu kandi sa n'umuntu yakunda abakobwa bawe ku ishuri aya jirambeshe narabakunda nabo barankunda of course erega utabakunze ntibagukunda je narabakunda nabo barankunda rero ivyo vy'inkundo wewe ushatse kuvuga sinzi vyari ivyo ariko je narabakunda nabo barankunda kuko je ndi umuntu nakundana n'abanyeshuri bose abahungu abakobwa barabagenzi hama abarimu gusa je narakagugu sometimes ku ishuri ariko nkabitora umunsi woba warabitoye ku ishuri kavuga ati nabaye muri iki kibanza nari nisha wabaye nkwakangaye ku ishuri asha je renda gutera inkuru ku ishuri ajya bavuga ati abanyeshuri nka 15 baronse inusu bajya nibo bamenye abanyeshuri 15 nibo bamenye tufate nka primaire barahamagara wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu w'indwi sindi yumva ati uno munsi tuza kuvuga abanyeshuri 15 nibo bamenye ngacha numva ko 14 ntaravugwa ati basi wa gatanu ni Isaac wa 15 ni Isaac ati wow manishimwe bawugarira bamenye imisatsi ego je nugarira bamenye je numbatse je sindigera je nakubesha biravuga ko wa mbere mu wa mbere nyene gusa andi nembeshe nje ngaho nibeshere je ndakubesha gusa andi hose agenda nivira wa DC wa 20 hiyo aba Isaac wari ubwenge urazi je mu ishuri reka tubireke nuko wa DC wari ubwenge cyane bas rumva kandi nani nigana ibinyeshuri by'ubwenge sana bisara kweri bivyiga sana ariko buke buke ndashimana byaragiye kandi ku ishuri jewe byatumye byaramfashije kugenda ndamenyera ndibuka ari n'umwigisha yigisha biology yitwa Antoine yatwigishije juste yarakunda kumbwira cyane ico kintu ati wowe uzomenyesha makuru cyane narakunda kambwira sana siza ko uzomenyesha makuru umva ndi fier kandi ndumva ko ari yo passion yanje ndumva buke paka ndutanye ndashikako kandi ndumva bandanye Isaac iyi section birakenewe je nitwe nize lettre moderne akabazo nshaka kukubaza uyu mwuga ukora umenyesha makuru baba waravyigiye cyangwa wavyisanze mu konye bon si novuga ko navyigiye ariko ndibaza lettre ababizi barabizi nivy'indimi ariko mu majambo make mwuga wo kumenyesha amakuru sinawigiye ariko kwanza talent narifise impano yavyo cya kabiri nari novuga ati narose ama formation narose formation tandukanye narose formation muri Dar es Salaam narose formation muri Kenya gato narose na formation ahanyine mu Burundi ma radio atandukanye nagenda kora cyane ma radio cyo je nahere ma radio cyane kugira nangure mu television ma radio kandi nakora muri section Swahili cyane narumesha makuru giswahili akomeye cyane kuburyo hari umu journaliste umwe deruka gukorana ikiganiro yitwa Bakari Ubena horakira ikiganiro cyitwa Bakari Ubena cyitwa ndakibagiye Bakari Ubena ari gano ahorakora cyitwa Maganda kibagiye ariko twarakoranye interview mu giswahili arambye ati wewe fendo fe BBC zo kurondera ezigura ndi fort cyane mu giswahili kuko ndavukivuga kuma ndakiprononsa neza mot par mot unaonaye
Hapana unaona vile bijya biswahili byo mu bwiza cyangwa mu kamigagi wanyu. Oya. Azaki tugeze ngaho nyene urambwiye ko wararose amaformation menshi atandukanye. Urabona uno munsi hari amateleviziyo menshi online. Afise ko abakozi benshi batandukanye kandi ndisile SRT yuko abantu bose bakora kuri ayo mateleviziyo si ibintu usanga barigiye mbese usanga benshi babikora atana formation bagize ari gusa umuntu babona aracangamutse bagaca bamubwira ati woshobora kano kazi akavuga ati yes akazi ndagashoboye hama kakajama akagakora ivyo bintu wowe bivuga kwiki wowe ni vyiza kuko urazi ibintu byose ajya bihera mu buyuwayi utari umuyuwayi ajya utari umuguruguru kwanza cyambere ntaco umenya narabaza mbesha ko Simon yigiye gufata kamera yabyigiye ariko urumva hari ikintu bita talent gukunda akazi ibaze kuba ariyo mpano yawe buke uratinduka bimenyera buke hama ugasanga ivy'amaformation no kuvyigira nibiki bikaza mu nyuma ariko kwanza wabimenye nawe waravyigiye saho ariko impano urayifise kandi buke n'amaformation bazoguha dibukanye amatwari turimo maison de la presse bako baravuga kuvyerekeye ibinyene mu byo bagarutse ko baragarutse kintu cy'amaformation turasabye ati twasabye ko leta itegura amaformation ku ma TV en ligne hari abantu benshi bagimihari ama TV en ligne ngo bakora kutariko bagira ibiki sawa bakora kutariko muberekire bakore gute hapana kubatererana cyangwa mugashaka kubajaniranya mugashaka kubafata kumengana ivyaduka no namenshi amakuru kandi bafise ijwi rikomeye cyane kuko bakina na réseaux sociaux so mubiteho rero mu amaformation mubigishe ati inkuri ko guku hamabwe bifata inzira urabizi ko intango ya Meko Emissions bwa mbere na mbere ukora channel yawe ya YouTube yo kuza urashira ku biganiro nkabiri yokora video ya mbere washize ni video imeze ko video ya mbere nashize kuri Isaac TV video ya mbere nashize ko yari ibiki mana Isaac TV Isaac TV ravye igihe turazinda guhonje nimbuka ukajya ubunyene nimbuka ajya badaye sinzi ariko nani wagafungura kava kunanira kuvuga namunavuga ninjyamuka sawa reka ndakabiki urumva je ndakunda ibintu bisosa rero mu majya make ikiganiro cya mbere nashize ko Isaac TV burya ni yuguruwe vuba ya channel je ndefise kuva kera yari channel yanje juste nishira ko tuntu bukebuke ariko rero umunsi rero ntanguri kuba serie nayo nashize ikiganiro cya mbere nakoranye ikiganiro cya mbere cyari ikiganiro nakoranye na Mona World kera mu buvyuzi bukenda bara barase vyuzi dinga ndakorana na BFS ndakorana na Azaki ndagusabye umbwire vyuzi za mbere kuri video ya mbere washize warose vyuzi arose 20 par semaine abantu 20 baraba video yanje mu ndwi ngo mu gitondo waravyuka ukaraba ugasanga nta vyuzi nta nimiraja urumva ariko nkavuga ati ariko ndashima Imana kusa kubera rya zina twabanye muri Bujahiti ama TV en ligne amwe nuko ndashimira ro balander promota bandi bose bagiye baramfasha mu kumenyeka kubwira abantu yuko navuye hariya nakorera kera nibananye bitega hari ahubwo bazi bandabino naho baraje biruka ati turaje shamwe ne data turaje zake no twashaka ndabakubita nanjye ibibombe by'ibiganiro abavuga ati ko ibi nibyo ne twari dushaka mbo voilà n'ubu niko byari bimenze rero n'ubu niko bimenze okay ndavyumva Isaac ucinjira muri uyu mwuga utangura muri Bujayiti utanguye gukora ubujournaliste umuntu w'umustar umva warushashaye hano mu Burundi akavuga ati nukuri uyu muntu nk'icoma nkamukoresha ikiganiro ndumva yuko umusino hano umunezero bari nka kwanza ndagukosore bugeze sinahereye umwuga wo kumenyesha makuru muri Bujayiti nabo baranyumvise ahantu abantu banyumvise kuko yarambwiye ati bro c'est Allah come on dukore umuti urumva comme ça hama kubijanye na n'umuntu nayo nifuza gukorana nawe interview nta numwe nifuje ntaronse nta numwe vraiment kuko naba Mr Nice na Diamond nabandi bazina bakoresheje igani nta numwe vraiment wabigenje gute ko hano hanze hari abantu kugira ngo uronke umuntu urinda n'ico yakikabira ukaba wakoze je nibaza yuko mu bintu byamfashije yari visibility y'irya television yararabwa cyane ni nka Isaac TV no munsi je ndabishima Imana baraturaba cyane no kuri merci beaucoup abafans bose rero novuga yuko irya success y'irya television iri mu bintu byamfashije nanje abantu bose kunyorohereza kumva ko ndasavye ikiganiro bakimpa biruka Isaac nakaye kagesoba ubonana abastari ba hano mu Burundi akageso kababangamira mwebwe nk'abantu b'abajournaliste gatumiye mukageze ko mumva mubangamiwe cyane
akageso kambangamira kera ariko niko byaraheze ndakandi abashimira kuko kamuntu abateka barakumvise amisha abastari bamwe baragana sana uje kumusaba interview arakora kwanza tujya ninde ujya ninde uyajya vahe ariko ubu on active reka tuguhe interview kandi abishima vraiment si kubwo sikuvuga ati ngo niko dushoboye cyane ariko ako kageso bari bagafise sinzi ko bimaze gushikira wewe ni hatari ukandikira n'umustar ati je ndi Rukundo TV ndakena interview ati Rukundo TV ni yahe nayo nzi aningi ushobora kumwandikira ukamwandikira ati ndakena ikiganiro hama akagusaba link ukayimuhereza akayibona ntasubire kukwishura aba yabonye ko views ari nkiya kacakauka urumva ni nzongeso zabo ni challenge ariko bizohera Azaki hari abantu benshi bakunda kwidoga cyane cyane abastari bakiri hasi bakavuga bati aba journaliste benshi bafite ama television online turakunda kubasaba ibiganiro bamwe bakabitwima nkuko namwe abo bastari bita ko bari hejuru bavyimana bamwe mukabimwe bima simvuze Isaac baba bizongera aba journaliste muri rusange iyo bishize umuntu naka kikwemerera akarinda kugusaba amafaranga je nta muntu ndabikorera byo bari nivyo biraba ariko Muraiza active suko tumeze tubwiye bose barahabwa ibiganiro bose barahabwa ibiganiro ariko kandi naho byoshika umuntu muto yo akitangura umuziki niba mu interview ntababare reka ndabwira impamvu TV en ligne ni TV ziri kuri target ya business buye tuwe duhembwa na viewers ugasanga umuntu ko ari duga ngo mwamira mubaza Alvin Smith gusa mubaza babandi nyene gusa none ari abantu birabira tugire gute none umuntu ugire gukoresha ikiganiro Alvin naho cyo bari cisaha yose umuntu kiraba cyose akakimara none igiye gukoresha ikiganiro nibarinde n'abandi Oleg n'abandi kubera iki barabira kuko nibo bantu baryoshibiye emission make baraganira wala baraganira kandi barirekura murayaga bikaryoha urumva kandi niyo mpamvu abantu bakunda ugasanga rero ugiye gukoresha ikiganiro mu underground ntazwi tuvuga yuko tuba tuvuga kengereye ariko batahure yuko urabona na manager ingene bimeze n'umanager ingene bigenda kugira atore umustar umuziririmbyi amugire abe under management yiwe nuko babona yuko ari ibintu byamukurako azomukurako amahera ari investiza amahera aramuha umuduga aramuha inzu aramwambika aramugira ibiki byose aramugirira kugira umustar amererwe neza rero gusanga je amafaranga ariko arashira kugira umustar ariko arapfusa ni abantu ntibamukunda aca guheba ni business niko bigenda rero natwe TV en ligne ni business uko nyene rero iyo tugarukanye umuntu cyane uzuraje mu Rwanda hariho ama TV X large za Yago TV zaki baje isimbi bagumira kuri yaka mwana nibari Safia nibarinde kubera iki baje nibo baguma babona ko abantu baguma birabira ashaka kumwiganira 10 indwi yose gahera bari ku message ube bateguye n'amasezo baragira sezo y'ikiganiro ati yagize mariage sezo y'ikiganiro ati yahukanye sezo y'ikiganiro aba ex biwe sezo y'ikiganiro baba ni nyene kugira abantu bane baryoherwa nuko bimeze niba babari rero ni rero ko nawe nyene nico no basaba bakore cyane kandi bari mu interview birekure niko TV en ligne ameze TV en ligne uzanye ibintu byawe urabona ari genda gukoresha nko muri kiganiro ukamabaza ikintu ukazamba kubwira ngo yangu byo gisimbe uri kunyinzirira mu buzima busanzwe uri kungirira ibiko uwo muntu uyo Jesse no muhakana interview shabipfa ni garo naco no posting urumva nuko utuguruka ni problem Isaac ni umukristo n'umumizirumano je suis musulman Isaac nk'umurongo wowe rusoma bayitanga iki Quran of course nk'umurongo heruka gusoma muri Quran wavuga ngo isoma ryari kwa next ikindi kibazo arachance yego Isaac ikindi kibazo numva nifuza kukubaza umusi sinzi ngo umusi waruri he sinzi ngo waruri mu giki umusi ubona video ya mama Kalimba Beri ariko arakubwira ngo Isaac ukome nta Kiswahili nzi ariko uribuka ibintu yakubari uriya musiri ya video yakiriye gute mboje ndibaza yuko bidakene ko ibyo bintu tubigarukako cyane kuko Karim Imana mwakiriye yari yarashinga imbere y'Imana kandi ndumva ko tubigarutse ko turakora mu nkovu imiryango yababuze rero ndibaza ko ico kibazo twogisimba tubandanye ibindi kuko uko biri kose zya video zarasohotse abantu barazibonye nta numwe yazakiriye neza isi yose yarahagurutse barabishuye nanje narishuye birahera gusa ingaruka mbi nuko twababaye cyatubabaje twese nuko kare mwitavye Imana atana kimwe kirakogwa
Isaac urabizi ko nta kintu kibera ubusa muri iyi si. Ibintu bya Karimbabere ndabizi ko byaragukoze ku mutima. Nk'isomo byoba byaragusigiye nkawe ryo bari nk'ijyaye. Negligence mu ngwara. Negligence mu ngwara ni ikintu kibi cyane ntuzupime umvise n'umuti uri kurakurya ntuzupime kugira negligence ni mbi cyane. Urumva je novuga yuko isomo naronse ku rufu rwa nyakwigendera bwana Karimbabere je novuga yuko kujya ukuntu habaye negligence mu ngwara yiwe mu gihe yaragwaye vyavugwa yuko uburyo bwakwiye hamana hagende kuvugwa nkuko vyavugwa na bamwe bivanye labda kuvuga ati gutindira tuzomutware ahantu hanaka kubera twumvise ngo hari yango bavura nabi cyangwa yagira ibiki or ivyo ni ibintu bitajanye bari kumutwara hama ibindi bikabandanya. So je ikiri mu bintu vyambabaje cyane vyatumye kubona yuko ahubwo ubu rero ubu ramwisho w'umwaka abantu bapfa nk'imene bapfa nk'isazi bisigura yuko jewe ubu naho umutwunga asha paracetamol naho numva ibicurane kwa muganga naho akambaye ko koza cyavuga ati buginde kingiya kubera iki muganga urihe cyo ndafite muganga wanje horanza kumvurira muhira ndabishima akamvura akambwira ati ha rero we imiru binini bikabera heze niyo nyigisho nakwihagira para negligence. Isaac urabona yuko muri iyi si tugezemo muri kino gihe dusa nkaho ubuzi bwarabuze ndavuga ubuzi bwa leta ariko uri mu bantu bashoboye kuba aba entrepreneur wavuze ko muri entrepreneur biragukundira uragira création y'ikintu cy'uwawe ego nubwo atari wagitanguje ko warakoze création kiragukundira ibintu biragenda neza. Nirihe jambo mubwira abantu bari ko baradukurikirana cyane ugwaruka n'imisore ya kino gihe baheza amashure bakagenda kucara muhira baheza amashure bakicara barindiriye base wabo bari imbere kugira ngo bashobore kubavugira nirihe jambo babari? Jambo babarira nuko abantu ntibijajare bicare barera amaboko ngo turarindiriye ngo je nzoheza amashure hama ndondera akazi ngo nzogenda kwa kana kama akazi no of course kuko guhabwa akazi naho si bibi kuko nuko bimeze bitiza kumera uko hari abantu bahabwa akazi kugira biteze imbere kandi ikindi namaze kubona muri ni experience maze kugira burya ntuzotera imbere biragoye gutera imbere utarakoreye umuntu biragoye sana burya si bake bikundira si benshi bikundira gutera imbere utaracumukura tuzagomba gucumukura ugakorera abantu ugahangayika ugapambana ukagira aho wigejeje kwanza bajya abantu bakagira aho bakugejeje hama nawe ukavuga ati reka mbandanye mbavyo nibisanzwe twese niko twatanguye rero muri rusangi nuvuga ati of course uronse nakaza ahantu ukorera ahantu natagetse je nabakozi banyuma ndababwira ati je naho muri ngaha shaka kubona target yanyu shaka kubona exactement nyuma amezi 6 mwese zo yahindutse muri mind zo yahindutse mu mibereho nico mbashaka kuko jewe vision yanje mvuga nti nkubu niwaza muri 2021 Imana idufashije kubaho kuramba ukaza muri 2021 nko mu kwezi kwa kane dusanga ibintu byinshi byarahindutse. Isaac tugiye mu buzima busanzwe Isaac nike kintu urabizi uko umuntu agira hahise hiwe adasa naho wundi nike kintu kimaze kigeze kugushikira mu buzima bwawe urumva ku buryo niyo ucibutse uyu munsi wigeze gukora ucibutse n'uyu munsi wumva ucicuza mu buzima bwawe cyagushikira? Ikimazi means what? Ikimazi sigura navuze ngo nikiye kintu kigeze kugushikira mu buzima bwawe ku buryo niyo ucibutse uyu munsi wumva wicuza kuba ico kintu caragushikira? narigeze gukura secret y'akazi ndagenda kwibwira umugeze cyaraza kundiga ku kazi baca baragiruka batanze amabanga yo ku kazi naramenye ibanga ry'akazi ku mugenzi nibaza ngo ndiko ibiri banga wera achaza kundiga kuri babandi ndiko namubwira ku kazi baca baranyirukana ku kazi ikintu cyaro nubu ndacarogreta numva nico kintu nazopfa nibagiye kandi nararogreta ico gihe sindigera ndogreta kana. Isaac nike kintu wumva wewe ushaka wo kwihereza wewe nka Isaac ariko bagusabye ngo gihereze undi muntu tokigere kimuha ikintu no kwihereza ariko nohereza undi muntu wari wewe ikindi subiramo ikintu wumva wewe woshobora kwiha utitaye kwigarama ico kintu gifise ariko utoshobora guhereza undi muntu channel yanje ya YouTube
channel yanje ya YouTube na Instagram yanje nivyo bintu nohereza umuntu wari wewe naho zaniki none nikiye kintu wumva wowe uwundi muntu muga bakubwiye uciye wopfa mutukiro niye kintu jewe no uwundi muntu ariko we bakubwiye uciye wopfa mutukiro ashobora uracemushe kwe zarara nk'umurambaza kabisa ikintu jewe no kwiha ariko wowe ushobora kugihereza uwundi muntu mugabo utociha naho bokiguha wokwira acha nigikunda kuko icyo udashaka ko kikubaho nugacifuriza uwundi ico kiri clair uko nyene ndaguye nk'urugero nk'ubu urashobora kuba woha isanduku umuntu ukamugura isanduku bamuhambamo mugabo uyibonye ukaba uyibona ukiruka soko tubaye wapfuye nico unumva nico racishuye no yigurira urayiguriye urayifise mu ya nayo ndigurira Isaac n'umugabo n'umusore ndi umuntu umupapa wishaje ndi umuntu umupapa kandi akuze antukana waye ngo ndakajene ndakuze ndi umuntu umupapa Isaac mu buto bwiwe yoba yarigeze nko kwiba mu nkono cyangwa ubutivye mu nkono ninde nashira ukuboko heje naza nkubita ikofi Simon niba utivye mu nkono ngo nkubita ikofi nta numwe reka windagara n'inyama mu nkono bari reka ya nava ku ishuri n'utu uniforme n'udukaye ngaha nashikira mu nkono kwanza nkaraba ati yo mukama wanje nkadokora ibyo bisanzwe ibyo mu bwana umuntu aca mu tuntu twinshi tubusazi nyene mu tuntu twinshi tubusazi Isaac yoba yaraciyemwo yoba yarigeze nk'umusume kwiyumvira akavuga ati akiri umujene ari mu myaka ya adolescence akaba yarigeze kugira iciyumviro cyo kuba yoga amafaranga umuntu w'umukobwa cyangwa umugore kugira ngo bararane kugura igitsina amaja mu biga kugura igitsina ngenda yamuha habaye iki ngo tora ngume cyangwa byaba ku buntu nyene ahubwo icyo wovuga nuko mu rukundo iyo uri mu rukundo n'umuntu of course muraguriranira uramugurira impuzu akakuzanira boxer nibisanzwe mu rukundo hari utuntu twinshi muhura natwo hama mugasanga byagwanyemwo urukundo rwaryoshe ibintu nk'ivyo n'amayita asanzwe aryoha mu rukundo rwose ibyo birabaho nta kibazo kirimo vrema kuri ivyo ariko ngo ko je ndashishwa renda gutera inkuru je ndashishwa sana bra je ndafise seseme iseseme giki jewe kwanza yawe turiko tuvuga ku bakobwa ufise iseseme giki ku bakobwa jewe rero par exemple maze abavuga ati bajya bidandatse n'umukobwa asanzwe menya ati uyu yaryamanye na kanaka naho uburi mwiza gute w'ikirezi cyitwa gute ucuta Valeri wanje cumanuka je niko nimereye tu sinzi impamvu Isaac akabazo kanyuma tugenda ku musozo w'ikiganiro cyacu Isaac maze umukobwa arabaze kayemwe imbabaje wankaniye sinzi da Isaac nabonye muri Isaac TV ufite abakobwa benshi koresha kandi abakobwa beza abakobwa batwenga neza my friend abakobwa batwenga neza Isaac turi mwisi ntituraba marayika kandi turacumura muri bari abakobwa ukoresha uba warigeze nko kubonamo umukobwa mwiza ukavuga ati sha iyo mba ntanarongoye kweri uwo mukobwa no mugize umugore urazi impamvu je ndafise principe imwe je ndafise ingene je imana ndene abakolegi dukorana abo nkoresha n'abantu sinzi ngene umuntu ndababona ndabona nk'abasiste ukuntu ndabona umenga ni butoyi bwanje ndabona umenga ni budusiki bwanje nagushiriyemwo ndakunda gukurikirana abatanzania cyane abastari muri Tanzania sinzi ko n'abarundi nabakurikirana nibo wumva batangura ukumva atanguye avuga ngo uriya is like my brother ariko bikarangira bya bindi bya blada byagiye mu rukundo kaza wumva mu misi mikenya ngo barakondana nawe ushobora kuba byotangura uko ugasanga byahingukiye mu bindi bintu sha happy friend sha suko bimenze uzubabaza kugira ati Isaac basi hari umunsi numwe yarasarigira basa ku propose n'utuntu mu inbox wapi suko bimenze je ndi umuntu ni soni cyane ndisonera sana ndi serious sana mu bintu byanje naho byoshika ariko sikuri bariya Isaac akajambo kanyuma duhereza ko muri byo shiki wawe si tubandanye
tugere Azake akajambo kanyuma duhereza ko iyo wumvise ijambo rivuga ngo igiti gigorokwa kikiri gito vuga kwanza umugani ni dusubiremo igiti kigororwa kikiri gito baravuga ngo igiti kikogororwa ngira ngo nagutinye niyo mpamvu igiti kigororwa kikiri gito uwo mugani we wumva ushobora kusiguruka udusura nk'abantu bariko baradukurikira igiti kigororwa kikiri gito umugani urumvikana kandi uri clear kabisa birumvikana urumva umwana uramuha education nziza kiri muto kugira niyakura ntaza kugora akajambo rero nshaka umbwirire kanyuma bariko baradukurikirana dusozera ku musozo w'ikiganiro nk'umuntu w'umupapa atunze abana muhira yabyaye ndagira ngo umbwirire akajambo abavyeyi bagenzi bawe bariko baradukurikirana akajambo kariko kose wisunze uwo mugani ndakubari we nturavyara ndashana mwana kabisa okay nturigira basibikeka ko watwaye inda nta nikoroka Okay, sawa. Akajambo usozera ikiganiro nuko kwanza cyambere ndabakunda cyane abafanzi ba Rukundo TV mugire subscribe cyane murabe channel yanyu cyane. Hama rindira turugenda nakubwiye umanze umbwirira aba mama n'abavyeyi nibo nagusabye. Aba n'abavyeyi barabe neza abana babo hari ibintu byiharaje mu Burundi byo kuma biba abana urasamara kagurutse urumva rero mu barabe mu bacunge cyane kugira nibabibe hama ikindi naco mubarere neza kuko wa mugani uyu dada tanze ngo kigorogwa ikirundi cyo ni kirundi amarero mu kigorora ico giti mugorore abana banyu bakiri bato umenyereje ibimini umwana azokura mu bimini umenyereje kwambara yisoneye azokura yisoneye umenyereje umwana ubusazi azokura n'umusazi ivyo mumenyereza nivyo azokurana navyo ariko rero navuze ngo turangije ikiganiro ndose byo kukubaza Isaac kwambara impuzu ngufi ku mwana w'umukobwa kwambara impuzu ngufi ku mwana w'umukobwa ni bibi bivana naho yakuriye nivyo yakuriyemwo na mentality yakuriyemwo nukuvuga rero ivyo wavuze ngo umumenyereje iminaza mbare n'ibisanga bivana nivyo mumenyereje nyene bijyakuriramwo none nurabona umwana avuka mu muryango w'abakristo basinga cyane akaca agenda mu muryango w'abasazi akaca bumusazi neza kuko bijya ariko araronka igereye gasaro ko araronka hari yani ariko ara numva ko ari amakartier no ngaha mu Burundi bavuga ati iya quartier ngo niyo kuvyariramo siyo kurereramo canke kuva hari uraho muri Amerika yigeze kumbwira ati ngo Isaac Amerika humva uko nyene Amerika naho kuvyarira ntuharerere vyaro curunga muri Afrika bisigure ko muri Amerika ubusazi ni bwose hari umusi wahariwe kugenda bari gusa numva rero numva rero muri rusange rero nivyo hama merci beaucoup na urakoze cyane wambaje neza watumye umutwe wiyumvira neza uko benshi mu bibazo barakunda kugaruka kuri bya bindi nyine ariko ma félicitations razikubaza kandi courage Rukundo TV yaronse umudada wa bien akakobwa keza mama mukabungabunge mukamusama ibibazo gatwara ama TV en ligne yo yaguma buku baguma beba benshi bisigura ni mwasamara bazomutwara hama ibintu byose mubana mukurikirana ibiganiro bya Isaac TV bya Rukundo TV kugera tubanatizanya imbere twese muri rusangi TV target ya TV en ligne ni kugira ahakazi abagwaruka uranze ko bijya nyine wavuze ati akazi karabuze two turagereza rero kugukura akazi urana nk'ubu ugiyafashe kamera yarusa akazi ajya ntariko ari imvira uburofa avuga ati tugekora nawe uguma bibira ati nkorane nande bice bituma rero igihugu cunguka bituma abantu bose baba muri mouvement ya bien ego Isaac turagushimiye cyane ku mwanya wawe merci beaucoup mtoto mzuri merci beaucoup kuri mwese mwadukurikiranye merci beaucoup hama wasibiso byiza naho menga bya pautse ariko c'est bien nizere ko mu bisi nzabisubiramo nkabanza nkabikosora neza okay nice ufise no mu boss wa bien hama hariyo surprise Isaac TV kirategura son cyane muzoyibona tugiye kuyereka isi yose ndazi mwese muzoba surprise kandi kizo ari kintu cy'amateka batari kwimvira ko Isaac TV yogishika ariko muze mumbwire basi uwo musi nimba hano muzobikorera nanjye nze ndahaseruke nzobe ndahari nta kibazo muzoza kabisa Rukundo TV zobahamagara ko je ndakunda ama television en ligne nibo bajama banje nibo bantu tukorana nibo bantu twibananira neza na noma merci sana tonton yana saluto ra
ndabashimiye abantu mwese mwadukurikiranye mbashimira abantu mukora subscribe abantu mupartage ibiganiro byacu buri munsi mu gitondo saa 6 no ku mugoroba abantu mwese muzigama like mugasika n'amakomantere yanyu no kuri muri abantu b'ingenzi murabizi ndi hano ku bwanyu kandi namwe muraho kubwiwanje kugira ngo twuzuzanye ibintu bigende neza kandi nizere ko mwanezerewe n'ibiganiro byacu ciao mane baho mugisha